Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Indirimbo igice cya mbere mu wa gatandatu avuga ngo nimumpanga amaso kuko nirabura, kuko izuba ari ryo ryanyirabuje, abahungu ba mama barandakiye, banzigamishije imirima y'imizabibu, ariko rwanje ruzabibu sinaruzigamye. Amen. Nimumpange amaso kuko nirabura, kuko izuba aryo ryanyirabuje, abahungu ba mama barandakiye, banzigamishije imirima y'inzabibu, ariko rwanje ruzabibu sinaruzigamye. Amen, amen, amen. N'umusoza kuzigama uruzabibu rwawe. Haleluya. Baturabira Abanyefeso 4 ku murongo wa mbere. Nukira focus majuri mojose. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abanyefeso 4 umurongo wa mbere avuga ngo nico gitumye mbinginga, nico gituma mbinginga. Oni Paulo yakavuga yandikira ishengero ry'Efeso. Jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye. Jewe imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo mugende uko bibereye. Ihamagarwa mwahamagawe. Haleluya. Mugende uko bibereye, ihamagarwa mwahamagawe. Haleluya. Mugende uko bibereye, ihamagarwa mwahamagawe. Turabire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Mugende uko bibereye, ihamagarwa mwahamagawe. Mumenye ko umuntu wese yarahamagawe. Burya waritabye umuhamagaro. Amen. Haleluya. 1 Corinthiens chapitre 1 umurongo wa 6 avuga ngo 26 verset 26. Muzirikane ihamagarwa ryanyu, Paulo abwira ishengero ngo muzirikane ihamagarwa ryanyu, bene data, yuko ubwenge bw'abantu, bahamagawe atari benshi, abahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abahamagawe bakomeye si benshi, abafasoni bahamagawe atari benshi, si benshi, ariko Imana yatoranije ibifu byo mu isi bimara amazi. Amen. Shageze ngaho najya kubwira nashoboye mikrofone. Ndashaka ko tuganira umwanya mutoya kugira ubuzima ufatiye ku nkombe. Hari Imana irikira guhamagarira, hari ubuzima hamagarirwa muri Kristo Yesu. Rero ndashaka kubw'imbabazi z'Imana za Kristo Yesu kugira ngo ugire ishurirwa ikintu Imana iguhamagarira. Umenye kino kintu umuntu wese ari muri Kristo Yesu amenye ko yahamagawe. Twaritabye umuhamagaro wo muri Kristo Yesu. Igihe twavuga bwa kabiri twari tuvuze ngo turitabye umuhamagaro. Hari umuhamagaro wewe uri ngaha wavutse bwa kabiri waritabye umuhamagaro wo muri Kristo Yesu. Igihe Imana yakuzana hari ikintu kinini cyane Imana yakuzanye. Hari ibintu byinshi Imana yakuzanye kugira ngo ukore hano ku isi. Ndashaka kugira ngo uhishurirwe, amaso yawe yuguruke, umenye icyo umwami aguhamagara hano ku isi. Aho ku isi warahamagawe, aho ku isi ntiwajya kurengana, aho ku isi ntikurazunguruka, hari ikintu Imana iguhamagara. Haleluya. Ni byiza kugira ishurirwa, umaze kugira ishurirwa ukamenya ni igiki Imana ikiramamagarira, ni igiki Imana ishaka. Rero burya abitubwira ngo yatari uwishurirwa abantu bagenda uko bagomba. Burya umuntu afise ishurirwa n'udafise ishurirwa ntibakora ibintu kumwe. Burya umuntu ariko arasenga afise ishurirwa n'udafise ishurirwa bagarukira hafi. Umuntu afise ishurirwa arafise ukuntu asenga, umuntu afise ishurirwa arafise ikintu amatako. Ndashaka kugira ngo amaso y'imitima yanyu yuguruke yihweze amenye ishurirwa ikintu Imana yahamagara. Haleluya. Amen. Paraba ngo ndiruka si mutazi yaje kubitanye fusi ngusha, ariko aragenda ariko arasenga, hari ikintu kanaka yabona, harani imbere yabona, hari ikintu yase uburyo asenga, uburyo ari muri ijambo ry'Imana birafatanye n'ikintu yabona. Ntabwo ndakubaze sinzi ikintu wabona, sinzi ishurirwa wagize, sinzi umuhamagaro uzi kuri ku buzima bwawe, ariko ndagomba kugira ngo ugire intumbero ku buzima bwawe. Haleluya. Tugira ngo ndirabura, ariko nimubone ko
ba mama banzigamishije uruzabibu rwabo. Urwanje ruzabibu ntabwo nigeze nzigama. Ndashaka mbwira umuntu ari hano hano burya hari ikintu Imana yasize muri wewe, hari ikibitsanyo Imana yasize muri wewe. Ndagomba ndakwigige kubw'imbabazi z'Imana icyo kintu Imana yasize muri wewe ukimenye, haba ugikritive ukiziga. Haleluya. Hari umuhamagaro ufise ku buzima bwawe. Abahungu ba mama ngo banzigamishije urwabo ruzabibu, baranzigamishije urwabo ruzabibu, hama sinagira focus nguma niruka muri byose, nguma njya muri byose, mugabo nibagira ko ari igikorwa Imana yampamagariye. Burya ari cyo uhamagariye umwana w'Imana, hari umuhamagaro ku buzima bwawe, hari ikintu bigamenya ngo uri umunyu w'isi, hari ikintu wajya gukontribuwa mu buzima bwa Kristo. Ni giki ngo muzige mumenye ihamagaro ryawe, muzirikane uburyo mwahamagara. Imana yaguhamagaye gute? Zirikana ihamagaro ryawe, zirikana uburyo wahamagara, zirikana umuhamagaro witabye muri Kristo Yesu. Igihe wavuga ubwa kabiri, zirikana umuhamagaro. Hari umuhamagaro ku buzima bwawe. Impamvu hari umuhamagaro ku buzima bwawe, narabigishije ukuntu umuntu atora umuhamagaro ku buzima bwe. Twarabiganiriye ako ndagomba sinza kuhaca, sinza kuhagaruka, ako ndagomba ndakwigisha. Ushobora kuba umushyitsi udufatiye cyangwa dukurikirana kuri YouTube, ako ndagomba umenya ikintu kimwe. Suzuma umuhamagaro w'ubuzima bwawe, suzuma ibintu kanaka waba ugisangaho, ibintu wakunze wumva usunikirwa gukora. Igihe navuga ubwa kabiri, ntibyasabye ko menya umuhamagaro biciye mu bindi bintu byinshi. Byasabye ko nicara ndara mu buzima bwanjye, ndara abantu nagiye nkurira, nagiye nevuriwa, nabonye neza ko ahantu nagiye nevuriwa ni ahantu bari bakunda kunzana imishaka kuri Kristo Yesu. Byansikiye kumenya ngo ikintu cyo gushaka kiramatanye nanje. Imana yarakinyizigije ko niba Imana yarantumbereje ikancisha aho hantu, amaformation menshi nagize imishana nyene namanja mu maformation niga nigutibaza no gushaka kuri Kristo Yesu. Birafatanye kumenya ibintu Imana yabitse muri jewe. Twese duhamagariwe kuzana imishaha. Wavuze ubwa kabiri umwigishwa wa Yesu Kristo, mugakuru umwigishwa wa Yesu Kristo, hari ikintu kigenda kitwerekana ko mwemwe twese, umuntu wese afise kimwerekana ko mwemwe ushobora kuba ufise tushe ahantu Imana agira gucisha. Haleluya. Ugasanga n'abantu bafise ibikorwa by'urukundo, amahite dushakite, ukamenya ngo burya hari ikibitsanye Imana yabikije muri jewe. Menya ukritive ngo ruzabe. Haleluya. Ushobora kuba muri wewe twese turasenga, mugabo hageze gusenga, ukuva gusenga uroroherwa cyane. Menya ngo hari umuhamagaro ku buzima bwawe wo gusenga. Nta muhamagaro wo gusenga uriho, mugana ikintu kikwerekana ko mwemwe. Haleluya. Shaka umenye, hari utuntu umenya mu buzima bwawe ukitora, ukamenya ati ndavye uburyo ushobora kuba umwigisha muri wewe ukitora. Burya bizo gusaba gusoma ibitabo henshi, bizo gusoma igihe cyose kwa muri imbura. Imana ntabicubahiro. Ndagomba umuntu wese yitore n'ubuhe buzima waba wisangamo, naye amaporogaramu waba wisangamo. Nigeze kwisanga igihe kimwe muri korali ryaryo rya mbere kandi ryabaye iryo rya nyuma. Haleluya. Kubera iki? Ijwi ryanjye risawa bose. Haleluya. Imana ntabicubahiro. So nubwo wogerageza, nubwo nokwisanga ahandi hantu mu kindi gisagara cyangwa mu yindi planete, nosanga abantu bariko barakora ibikorwa vy'Imana, ndafise umurongo nojamo, ndafise ibyo kuririmba naho byo babiri hageze sinora padazi ndamaze kwimenya. Ni byiza ko wimenya. Barimo ngo ndiruka simutazi yacu mu bitanye fasi simuhusha bene ndagomba umenye ikibitsanyo Imana yabikije muri we. Ni giki uzigame uruzabe rwawe. Icyo kintu umaze kukimenya kijeko. Haleluya. Menya nitwava hano ku isi tuzotanga raporo y'icyo twagiye gukorana ku isi. Biga ngo kuko twese tutazobora kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka y'ibyo tumaze ibyo twakoze tukiri ngaha mu mubiri. Haleluya. Ndibuka ndiko ndumviriza intahe mwese igihe ndiko ndabarira, ndazi neza amabirete yanyu, ndamenya amabirete ibyo mwashoboye. Haleluya. Ndamenya numva igihe kimwe umuntu umwe arambwira
ati jewe narafata n'ibyo kurya bambiki nkabitanga nkabihaba. Uno munsi afise ikigo cy'imfubyi. Aleluya. Yaraheba. Iyo ni imbuto yari muri yo kera. Si ikintu yarose, ni ikintu cyari gitekeye indani muri yo. Mugabo yarakimenye agenda arakidevelopa. Igihe twahura cyagumye gikura. Igihe mpamvu Imana ikuzana imbere y'uwo yarubanije amavuta no kugira ngo amurike icyo kintu gisanzwe kiri muri yo. Aleluya. Bamugire kirahishuka. Bene data ndagomba ishuri mbega Imana yampamagaye ntazi. Bivuga ngo umuntu wese encourage dusetse umuntu wese afite kimwerekana ko mwe. N'igiki kikwerekana ko mwe. Aleluya. N'igiki kikwerekana ko mwe. Divine ashobora kuba afite ubuntu bwo gutumira. Rega ni kasi. Ndibuka igihe dutangura ngaha hari undi muntu ntari ngaha umuntu yaratumiye aratumira n'abaheye. Ndamuzi ko arafise ubwo buntu. Ndazi umuntu afise ubuntu bwo gusenga. Ndazi umuntu afise ubuntu bwo guhanura. Igihe cyose ariko aravugana n'abantu yumva yo basangiza umutima wawe. Aleluya. Nibyo mpamvu ni byiza. Bene data ni byiza kurebwa. Ni byiza kumenya. Bene data niba ko ridasanzwe kufise umuntu nk'emwe akoretse. Niba ko ridasanzwe. Je David niko ndavuga ibintu bitangura. Mpamvu nakuze umwanya mutoya. Nakije 2016. Narose umuntu ndera mu mwanya mutoya. Yamanganiza anyigisha gusenga. Akambwira ibintu kwe seguko. Tujana ngivuga ubutumwa kenshi. Nuko nahise umuntu atwari. Aleluya. Hari kibitsanyo wabigijo. Imana habijoye. Rero umuntu wese afise ikintu rekana ko mwemwe. Ndagomba kumenye uruzabibu rwawe. Hamwe uruzabibu rwawe ubikorereko. Imana ishimwe cyane. None uruzabibu Imana asize muri wewe. Zigama ubaho uruzabibu. Rukorereko mu gatondo bene data niturimbura ijambo nk'abandi bose. Ndafise ibintu mu gatondo. Hariho ubuzima. Ndafise ukuntu ngaburira ikibitsanyo kiri muri jewe. Ndafise mu gatondo kuri buri jambo ry'Imana ifatanye no kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Aleluya. Ndafise naramaze kumenya ingabire ziri muri jewe. Ndafise ukuntu ndazihagurutsa. Ndafise ukuntu ndimura ubuzima ukuntu Yesu ibitabo ndakunda umuvugisho n'Imana yitwayize. Turatera amana kenshi. N'umuntu turicarana hari muri byandiko. Bendata burya izi sindome harimo uri kurasoma harazamo ikintu bitwa lema hafata imyomo n'imwe nkakiri imyomo ya Yesu. Aleluya. Abakunda kuba ndiko ndavugisha ndaririmba. Elisa yatora gitari yatorera nanje ndaririmba. Naricaye mwaka kwa rero fa kuririmba gusa isi imwe mu cyane murakubona. Aleluya. Ko ituma ngo tuzonera twese ndagomba ndabwira kino kintu. Menya n'uruzabibu. Uyu muntu yagiye ahantu uruzabibu rwiwe yagiye kuzigama inzabibu z'abandi bantu. Abahungu ba mama n'abantu benshi bari ahantu bariko barakwega abantu. Ari ibintu byinshi bikwega abantu bibakura gushira attention kuri Imana yabahamagariye. Bene data amadistraction ni menshi. Abahungu ba mama baricaye kuri Facebook. Baricaye kugira ngo bahushishe umuntu. Ugasa umuntu nta buzima nta toto ubuzima bw'inke mu ofisi. Kweko uramuzimiza. Urazi umuntu ashobora kwicara wira mu gatondo ari kuri Facebook. Ni hanatwe n'umurongo umwe no mubaza ati mbwira basi. Sinzi ko ari umujournaliste aza gutanga icegeranyo ku mugoroba. Sinzi ko ari umumenyesha amakuru. Nyuma y'umumenyesha bagomba kuvuga ati ariko aratubuza amakuru. Aleluya. Abo n'abahungu ba mama bariko baramukatisha. Ariko baramutesha intumbero y'umuhamagaro w'ubuzima bwabo. Ba focus. Benda dufise umwanya muto hano kw'isi. Dufise umwanya mutoya cyane. Mbega nakubaza. Mbega Yesu yozo no munsi nyene. N'igiki wabwire kumaze gukora. Ikibitsanya Imana yabikije muri wewe. N'igiki. N'igiki kimaze kuzana. N'igiki kiro kiramara mu bwami bwa Kristo Yesu. Aleluya. Hishurirwa n'igiki Imana yashyize muri jewe. Ni leta. Abahungu ba mama
bari hano henshi umuntu ushobora kuba uri umuririmbyi cyangwa uri businessman muri business Imana ishaka businessman yubaha Imana ashobora kugira influence abandi bakamenya ngo hari umuntu yubaha Imana kandi by'ukuri akora business Imana yabicuye kuri business hari abantu bakoze business Abraham yarakoze business yamwe yakora business cyane kandi yari yubaha Imana n'ibisoko zacu kwisi Imana yabicuye rero ngomba ube focus ku cyo riko cyose focus mu cyo ukora cyose abantu baba bari henshi bafise icyo bari gukora turi maso turiho uno muntu yatakaje reko nyiwe biva ngo ni munda ukuntu nirabuye ati abahungu ba mama ari ukuntu banzimanije igituma mubona ekra yanje itameze neza igituma mubona hari uruzuba rwinshi nuko urwanje ruzabisuna razigana menya niba ziga ngo ruzabibu uzokwamira imbuto nyinshi haleluya uzojya imbuto zifatanye mu ruzabibu mwene data kwenda ku ruzabibu rwawe travaye uruzabibu rwawe shyira ku ruzabibu rwawe kandi ikindi kintu nacyo ntidukwiye kuja muri byose Imana yabicoye ntidukwiye kuja muri byose hishurirwa umenye n'ikihe kintu Imana ihamagarira n'ikihe kibanza Imana ihamagariraho icyo kintu umaze kukimenya gitakabaye gikoreramo cyane isi n'ijuru ry'uvuma riva amen amen ndakunda kuvuga umuntu yitwa Lucy haleluya Lucy sidishurirwa yagize yaragize ishurirwa ridasanzwe ikintu gitekeye muri Naomi akiyuri cyangwa se hariho destiny ifatanye natwe reka kunyinginga kuguheba Orpa yagarukiye hafi acyeye nayishurirwa yarafise haleluya hari ikintu yabona haleluya hari ikintu yabona uruzabibu rwanje hari umuntu yoruvomerera ndatekeye inda y'ihanga rinini azova mu mukiza umuntu yoshikana kuri destiny ndamubona haleluya Petero aravuga ati tuguve tujye kwandika Imana tuguve yari yagize ishoriko abandi bawugenda bakaiva mugabo jewe naramenye neza ko amaso yanjye yarungurutse ndamenya ko wewe n'uwera w'Imana namenye wewe uduha ubuzima budashira twumva ko tubajyaga Imana haleluya bene data turiko kwa connection dire hari Imana yo connect mo umuntu Imana maze guconnecta ko akaba tekeye destiny ubuzima bwawe haleluya zigama uruzabibu rwawe zigama uruzabibu rwawe ntujya muri byinshi reka ndabireke abantu bamwe bigeze kujana na Yesu mugari bamenya ko Yesu ari Imana ari Yesu b'Imawusi bajanye na Yesu barumva indani bahamagarana bari ikintu kigugumba mu mpemu yabo mugabo nta hishurirwa rero bafise rya Yesu baragenda baratambukana baragenda bashike mu bisagara mugabo uruhuri rumaze kubavako barahishurirwa bamenya ati ni Yesu haleluya ati ni Yesu Imana yabicyubahiro geni hishurirwa yahuye kuraja shaka kubikora kwa n'umuntu ku kazi afise destiny y'ubuzima bwawe Imana yabicyubahiro shaka ufise umubanya afise destiny y'ubuzima bwawe wahishurirwa ukamenya ikintu atekeye gusa bikakubera umugisha ku buzima bwawe ino connection divine yahuje na Datire divine Imana impuze na Datire Imana yugurura ivyiwe mu mwanya mutoya cyane suko ataramaze gusenga suko ataramaze kuja handi gusenga mugabo birashoboka nakeka ko Imana destiny yiwe rero tumeje n'umuntu kanaka gusa guhura gusa papa Imana yabicoye girishurirwa ubuzima bwawe girishurirwa haleluya tukuva tukajenga Imana bene data burya ndabe ikintu cy'abana abisirayeli baratakamba kugira ngo Imana ibahe umukiza Imana ihagurutsa Mose burya Mose ugukura kwa Mose ibintu byose byaza nibiza
tarifatanye nuko Mose umunsi umaze wishuka Mose amaze kwimenya agakora umuhamagaro ubuzima bwacu bugataba bene data hari ubuzima bwa benshi bukeneye gutabaho bwawe ndagomba kwishuka urinde rega urafise ikintu utekeye haleluya bene data hari umuntu atazokizwa utamubwiye ubutumwa bwiza Imana yamutumbereje ku nzira yawe birakeneye kwishuka haleluya hari umuntu naho byogenda gute uwo muntu adashobora kubohoka hari Imana irose ishuka twite mu ruzari rwawe hari abantu bakeneye kukujyaho hari abantu bakeneye hari abantu ufitiye umwenda Imana yabicoye uwo muntu twamuye mu bitaro sina nabi nta programme nari mfise nta programme yaje nari mfise ariko Imana yafise programme yeretse kuyu muntu kanaka ikeneye umuntu aza kumvira akagenda Imana igakora Imana yabicoye ntabwo umukore Imana iragukeneye Imana yabicoye igihe uferina Imana yarabona umuntu kanaka Imana yabicoye yarabona umuntu birashoboka yarabona umuntu undi muntu azoza ndavyo ibyo twahuye tukaganirije umwami Yesu Kristo uburyo twagumanye besi nitugire kumwe abona bigiye ubutumwa bwiza nitugire kumwe muga birashoboka ko hariho ikintu kanaka Imana avuga ati biciye kuri uyu hariho connection hari abandi bana mbona bene data ndagomba ndakubwire n'ubunyene tuko turavugana hari imigambi Imana ifise igomba gukora ifatanye n'umuntu uriko ushobora kuba utabizi mugabo hari ikintu Imana igomba gukora ifatanye n'umuntu uriko haleluya Imana ashobora kuba yateguye ko iki kintu kizokuguruka biciye ku buzima bwa naka ushobora kuba utabizi mugabo umugambi w'Imana biriyo haleluya menya uguruka amaso hari umuntu yitwa muri Bibiliya igihe ya Sara Hagayi nguyu aragiye agira inyota amaze kugira inyota atangura kwita kwibirake atangura kurira avuga ati umwana wanje aragize iki arapfuye atanava ku mwana wanje apfuye ararira araturikisha ararira mugabo umubareke umwana acyamubonekera ati uri kurizwa n'iki Hagayi uri kurizwa n'iki raba gajya amazi nibyo bombo ntibiganire nibyo soko ntibiganire mugabo Hagayi hagize mu ishuri amen amen Imana yabicoye Hagayi reka kurira burya uri hafi inyishu yawe muri kumwe uragenda inyishu muri kumwe Hagayi amaso yorungurutse gusa nibyo bombo si nijyajeho rishasha yarisanzwe rihari Imana yabicoye yarisanzwe rihari gusa habaye kuguruka amaso rero ba focus muco wamagarira sinzi ikintu Imana iguhamagarira ndagomba nakwinginge muzirikane ihamagarwa ryawe yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi burya kuba warahamagawe kuba warakijijwe n'umuntu wagiriwe uburyo urupfasoni ufise benshi bakizwa biciye kuri wewe abapfasoni bahamagaye si benshi abakomeye bahamagawe si benshi bonyangura umuntu w'ikibazi adasanzwe mubwabi bwa Kristo umuntu w'ikibazi kidasanzwe amen amen abahamagawe ubwenge si benshi ndagomba kuzirikana ihamagarwa ryawe zirikana ihamagarwa ryawe zirikana Imana yampamagariye iki n'igiki Imana irabona imfuvyi muri wewe zizotabaho Imana ishobora kubona abapfakazi bazotabaho haleluya woco kutabizi mugabo hafi akazi bazokwambika kubera wewe bazokwambara kubera wewe hari abantu bazovuka ubwa kabiri kubera wewe bene data menya ikibitsanyo wabikijwe nicyo gituma mbinginga kuzirikana ihamagarwa ryawe zirikana ihamagarwa ryawe Imana iraguhamagara zirikana umuhamagaro ku buzima bwawe hari umuhamagaro udasanzwe rero Petero acavuga ngo dusome tunyarutsa Petero acavuga ikintu kimwe arababwira leshakatabaya thank you Holy Spirit merci Saint-Esprit Petero 2 Pierre chapitre 1 verset 10 aba muri cyo gituma bene data mukwiye kurushiza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryanyu be no gutoranywa haleluya nicyo gituma mukwiye kurushiza kugira gukomeza ihamagarwa ryanyu komeza ihamagarwa ryanyu komeza ihamagarwa ryanyu haleluya wibuka ukuntu uhamagawe rero umuntu wese uko yahamagawe igihe wahamagawe ukagumane mu mwami wawe hari ukuntu uhamagawe hari ukuntu uhamagawe usunikirwa kujya imishahara
usunika kuzana abantu muri Yesu Kristo zana abantu muri Kristo Yesu haleluya bazane muri Kristo Yesu nafise ugimana guhamagara umuntu wese ari hano yarahamagara menya kino kintu ari umuhamagara w'Imana mu buzima bwawe Imana izokubaza ariko yagutuma so kufise hari kibitse Imana kize muri wowe bendana si twese twariga muri podium hari abantu bariko baraduheza gihe rero creative urushaka kuba none mutsaye kuba creative nakwiga ibibazo z'Imana creative urushaka kuba nandi ibintu bikudisaya nandi ibintu bigusamaza nandi ibintu bigusamaza ba focus n'igiki jewe ndinde Imana izombaza iki ninashika imbere yawe hari ibintu Imana jewe nzikizombaza abantu baje muri Kristo Yesu nico kintu ndakizi neza nubwo nubana uko no bameze kose ndaze ko ari abantu nzobazwa amen amen papa ngo ndiruka si mutazi yaje ubitane fusizi ngosha nangoma ndakwigiye ngiye cyose uri kurasenga senga mu ntumbero y'umuhamagaro wawe haleluya senga mu ntumbero y'umuhamagaro wawe raba abandi bakora ibyo uri kurakora raba ihweze niba ufise ofena abandi bayitanguje raba abantu bafunditse amafondo ushobora Imana cyo guhagurutsa umuntu kanaka agatambutsa ikigo cy'abapfakazi ikigo cy'abapfakazi Imana ikagutsa umuntu agatambutsa ikigo cy'abantu batishoboye cy'ibimuga akabigisha Imana ntabwo icyubahiro haleluya hari umuhamagaro w'Imana mu buzima bwawe kora umuhamagaro utawukoze nawe ndazogukora kandi uzomubazwa imbere y'Umwami Imana nicyo gituma ndabiginga Paulo aravuga ngo nta kindi kintu ndabiginga muzirikane amagambo yanjye menya ngo warahamagawe n'Imana haleluya umuntu wese afise ikimwerekana ko mwembi igiki kwerekana ko mwembi murafise ijambo ry'ubwenge ryo kumenya so ufise umuntu benedata bwo gusenga haba Imana yagutsa kubw'ibihugu kanaka kugira ngo b'intercede kubw'ibihugu kanaka menya ikibitsa Imana yabikije muri wowe n'igiki menya icyo kibitsa aho maze ukimenya gitavaye ndangirize hano ubutumwa bwiza bw'amatara 2015 haratubwira abantu babikijwe itaranto hari abantu babikijwe itaranto abo bantu babikijwe itaranto umwe yahawe 5 undi 2 undi 1 Bibiliya ivuga neza ngo umwe wese uko ashoboye Imana ikintu yaguhaye yakubonye kuri okwizigirwa kw'icyo kintu yarakubonye ko uri okwizigirwa yarakwizigiye kw'icyo kintu Imana yaguhaye icyo kintu Imana yashyize muri wowe yabonye kuri okwizigirwa garagaza ubwizigirwa bwo kwizigira ibyo yaguhaye amen amen bitubwira ikintu kimwe ikintu Imana yamushakaho bose yabashaka ko inyungu z'icyo kintu Imana yamuhaye nagomba ndababwira ikindi kintu dukwiye gukura ni muhemo y'ubwoba uno muntu yaranse kuja kudandaza ino talanta avuga ati umwasi ikintu cya mbere azokora azokoresha ubwoba azokubiza muri zone de confort avuga ati oya bitangura haguruka ndaza abantu benshi bitakunda ko bavuga ubutumwa bwiza bagenda kandi bumamagara kuvuga ubutumwa bwiza yashika ku bitaro akazunguruka mu bitaro agasubira inyuma atavuze ubutumwa bwiza kubera iki ibihembo y'ubwoba satani kinakoresha n'ubwoba mbega noyimubwira si twamaze kumenya ngaha si twe twemeze iby'abana imihembo y'Imana yemeze byabo vuga ubutumwa bwiza ariko ibizanye mu buzima bwawe ariko Imana yakurikije Imana yawe icyubahiro inyungu ariko present imbere y'Umwami kese ashobora kuza cyangwa ufurukaza mbega n'igiki wo present imbere y'Umwami n'igiki wo present ariko wo present Umwami Imana ishimwe cyane icyo kintu wo present kiracyari gitoya cyane aracyari umuhamagaro munini w'ubuzima bwawe haleluya nta kindi kintu Imana yabashakaga benda akazi ni kenshi dufite akazi kenshi hari ibyo duhurira ko muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana baravuga ngo ndiruka si mutazi yaje mu bitane bisubuje ndwanya umubiri wanje kugira ngo ndawuhindire umuja simboneke mu ndemero benda atari amakaragiteri dukwiye gukorera aracyari ibintu byinshi ko bitwa ngo twisuzume kandi twize rondera ijambo ry'Imana tebana n'ijambo ry'Imana reka gutebana n'ikindi kintu tebana n'ijambo ry'Imana reka gutebana na Facebook nta makuru kiraguha tebana n'ijambo ry'Imana iri ntumbero niba ugiyeyo genda utura ubutumwa bwiza cyangwa utanga
babwiye ubutumwa bwiza hamusohokeye. Haleluya. Kubera iki umunsi hari imbuto ariko arabiba, hari ibintu byinshi aba ariko arabiba, wowe ukwibaza ko gusamara gusa ugahita imbuto ariko arabiba kugira ngo adisayide umuntu ntaba agisenga afise focus, ntaba agifise intumbero mu gusenga kwiwe, gusenga kwiwe. Kubera iki amakuru yumvise niyaja gusenga beza kumudestabiliza, ntabwo mugire focus. Gira focus mu byo urimo. Turabona abantu muri Bibiliya bagize focus. Turabona abitwa ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, bene data yari umuntu agize focus atangwa gusenga, ikintu yarakizana mpaka gikunze arekura, gikunze kidakunze ntiyarekura, yarahiye ibimusamaza. Niyo mpamvu biriba ngo yaturitse umutwe mu maguru arasenga. Haleluya. Turakeneye kubona Imana mu ndurugezo, turakeneye guhishurirwa Imana, ariko ukuntu bayikwigishije mugabo Imana uyishuriwe nayo iraryoshe cyane. Imana bakwigishije ni nziza mugabo ni experience ufise niyo Mana yawe. Haleluya. Imana yabishoboye iki ndagomba tuvyaguruke, ariko ibitsanyo nabikije muri wewe, aricyo kibitsanyo Imana yabikije muri wewe ndagomba ugikoreko. Ngemye mu Imana mwishurira ndinde wamamagaye nkande, ndinde n'ubuhe buntu washizeko, cyakubise ubuntu bwo gusenga, cyakubise ubuntu bwo kuririmba, travaya ubwo ruzabibu, ntuja ahantu hatariho, travaya icyo kintu, menya ikibanza naco upe gukorera mu icyo kintu, hishurirwa, menya ino grâce kugira ngo ibe développé. Izokura gute? Ndebwe igihe nakizwa, maze gukizwa harandi Imana irancisha, nkamenya ko ndafise umwanya kanaka, ndamenya ko nakorekse ubwo buntu bw'aho hantu, Imana ihabwa icubahiro. Namenya ko ikintu cyo kuvuga ubutumwa bwiza Imana iranyetabisa kugira ngo nanjye nshobore kubwira abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Niyo mpamvu ahantu hose tuja mu matendo charité nta kindi kintu, ni imbuto y'ubutumwa bwiza dutanga. Haleluya. Imbura ku butumwa bwiza, cyo kufisa amaso yo kubona mu mpemu, bene data yakorereko, ushobora kufise kurota. Rega ndabi ikintu cyari kindi Yosefu cyamushikanye ibwami kwari kurota no gusobanura inzozi. Mu bitrabaya ese uburyo niga nkarimbura, ndafise abantu babanyigisha gusigura inzozi, kandi majority y'abantu benshi banyandikira hano bambaza bandugikira inzozi sisigurira. Kubera iki? Naramenye ko nibico kintu bakindonara ko nisinya ko kiri mu ndani muri jewe nacenda gitravaye. Nama niga Daniel, niga kuri Yosefu. Haleluya. Niga kuri Daniel, nkaraba ukuntu yazisobanuye, ukuntu inka inyindu yazise imyaka indwi. Nkaraba kuri Daniel igitaka cyitwa umuntu, hagenda ndahindukira hishurirwa, nkasenga mwemye mpagutahura. Abanyigire benshi bazi ko ubwo buntu Imana yamusutseko bwo gusobanura inzozi, n'umuntu Imana gushiraho, n'umuntu kanaka cyo kwisa ubundi buntu bwo guhanura, bwo kuganiriza neza umuntu, bwo guha conseil umuntu, cyo kintu gitravaye. Abantu muri Bibiliya bagira inama abana, burya rukurikira ku murongo, uzogira inama abami kanaka leshakatabari. Ariko ibitsanye Imana yakize muri wewe biroroshye cyane. N'ikintu waba wisangamo, n'ikintu nubwo n'ikintu wumva ukunda gusenga, ntibisaba kuba nubwo ntasenza ahubwo numva ndiko ndapfa, kugira ngo iyo mwemye gusenga ihaguruke muri jewe. Ndafise ibitabo ndarabama, ndarimbura uburyo Yesu yavyuka amajoro, nkarimbura ubuzima bwa Yesu, yigira kuri Yesu Kristo, nkasoma ibitabo by'abakozi b'Imana banditse gusenga. Uraba muri telefone yiwanje wosangamo amapredikasiyo menshi ari gusenga. Ndakubwije ukuri, wosanga ari gusenga. Video ya mbere wokugurura ni ugusenga, video ya kabiri ni ugusenga, nizo mfise uno munsi ni ugusenga, zivuga gusenga. Izindi wokugurura wosanga zivuga nigutamasa badevera mu misima, nico nta bindi bintu njamo, nta bindi bintu. Haleluya. Menya ikibitsa, hamutse imyamo yawe, zirikana ihamagarwa ryawe, zirikana ihamagarwa ryawe, umenye abapfasoni bahamagawe, menya ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi, kuko Imana yaraguhamagaye. Travaye ku icyo kintu Imana ashyize muri wewe, gitravaye icyo kintu cyo gucira inzira, cyo kwinjiza ibwami. Haleluya. Cyo kwinjiza ibwami.
none ibyitegerezo dawidi bote yawe yo kwigiza ibwami leshabane goshkarira Esiteri nta kindi kintu cyamwigije ibwami yari bote yiwe ubwo bwiza Imana yaguhaye bwo kuvugira Yesu Kristo ubwo bwenge Imana yaguhaye bwo mwisi bwo kuvugira Kristo Yesu bati ndabona umuntu avuga Yesu afise ubwenge umanye abo ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi abakomeye bahamagawe si benshi nimba wowe warahamagawe bivyanze nk'umusaruro uzana abantu kuri Kristo Yesu zana abantu kuri Yesu Kristo reka ko nange ibintu bigusamaza bafocus kuko Imana iguhamagarira bafocus cyo kibitsa Imana yashyize muri wewe abapfasoni bahamagawe rega iyo bonne conduite ufise muri wewe ubwo rupfasoni ufise si ubusa abana Imana yaguhuje kujya kubafasha haleluya ubwo rupfasoni ufise si benshi barufise bivyanze nk'umusaruro byongere ko agakiza bikorera umwana turagomba kuzana abantu muri Kristo Yesu turagomba abantu benshi bakizwe nta kindi kintu turi muri business yo kuzana imishaka kuri Kristo Yesu abantu benshi bakizwe muzirikane ihamagarwa ryayo mumenye ko abo bwenge bahamagawe atari benshi rebo shakatamanta baya turaguhaye icyubahiro mwana turagushimiye ku ijambo ryawe turagushimiye mwana leshakatabane goske zirikane ihamagarwa ryawe zirikane ihamagarwa ryawe zirikana Imana yaguhamagaye gute n'abahana Imana igira gucisha ntihagucishije kuko busabusa hagutse ivuga butumwa imyemye ivuga butumwa iri muri we hagutse bwa buzima bwo gusenga leshobra negoskeira uko ari uri mu ihamagarwa ryawe kugumane mwo n'umwami wawe kugumane mwo n'umwami wawe rebo shamanta baregoskeira lemosha kata umuntu wese yari mu ihamagarwa ryiwe abigumane mwo n'umwami wiwe Rebosha katabaya ndagomba usenge remosha babaregoshkaida mesobra reganta baregoshkada lemonta baregoshabaye rekatamanto baregoshkida mesha katabaya mente ke baregoshkabaya remonta baregoshkaida menta kabaregosoya lemonta baregoshkida nyamena gushima ko bishuri bw'abagabwa remonta baregoshkida yanje malosha baba remonta baregoshkata mente ke baregoshkida meso barega simushagirika remonta baregoshkida manta kabaya ndakora ifata y'umwamagaro wanje icyo umwamagariramwo nicyo giramwo rebosha kabaya ndamenye umuntu ntekeye rebosha kabaya ndabubyaza umusaruro melosha babaregoshkida lemanta baregoshkida mese baba baregoshkida thank you Holy Spirit hallelujah Lesha baba regoshkida hallelujah 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 thank you Holy Spirit niko ndabona hallelujah musivye ko nababwiye ko Imana igihe yambwira igihe Imana mama yambwiye ngo ndagohe buvuga bwa mariage hallelujah ico ni kintu nzi sikintu ndondeza sikintu ndona sengera nikini Imana yamaze kudeposa kuri twebwe hallelujah sizopfa nibagiye ntayo umuntu igeze kuva ahantu mu gihugu cyakure araza yumvise umuntu asengera ambwira ati mukozi w'Imana sinanzi kimuzanye ntangura kumuganiriza bonyerekwa nabwo ati ndabona mariage waragize mariage ambwira ati oya acara twembi cyangwa ati ndabona mariage mukozi wa bwawe acagira mariage atamwaka uheze acagira mariage haleluya rero nako ndabona impeta haleluya abashimeshe kuri Kristo igihe namagabwa gutozwa umuhamagaro Imana yambwiye ngo ndakunda umuvyeyi yandeze ico gihe yambwiye ngo uzobinde kuvuga Imana itavuze haleluya kandi nta munsi no ndavuga Imana itavuze byo marira iki bizanira iki je byo nyungura iki haleluya niko ndondera icubahiro c'uwantumye ni data ndabona ubuntu bwa mariage haleluya ndabona ubuntu bwa mariage ego batutuze ibiganza ndabona ubuntu bwa mariage Leshialama sais kaida Elo shetan sais kaida
Elon shababale shababale les chakras